Tumekuwa kwa nchi hawana mafuta, hawana petroli, public transport collapse. Bagabo Burundi ni danje sindokubesha. Ngina abantu buzuye bose we. Nta gitoro tukenye ingorane n'abantu batoba b'intovyi ngaha mu Burundi nyene niyo ngorane mugabo turiko turabakenyura none twogira gute kandi nagira ndabwire nibaza kuno munsi igitoro ca mbere ibyo byose aragipakurura twiguriye kuri rafine. Mu minsi yahera umukuru w'igihugu c'u Burundi yasezeraniye abarundi ko hagiye kuboneka igitoro gikwiye. Avuga yuko ubu kizoza kiragurwa iyo gisanzwe gihingurirwa. Ariko ivyo ntivyahavuye bibavyo. Igitoro cagumye kiboneka nabi. Abanyagihugu baravuga bati none ku mukuru w'igihugu bagabo yatubwiye ati ubu igitoro kigiye kuza kiragurwa nuko iyo gisanzwe gihingurirwa. Ati kuko twasanze hibwa amahera menshi badukurako amakomisiyo menshi. Gushika n'ubu abantu babayeho nabi cane kubera nk'abafise imiduga ntibaronka igitoro banywesha, biruka aho bita kwa Mugiraneza hariya Munyamitanga. Murumva yuko ya ngorane y'ikena y'igitoro yagumyeho. Biraboneka ko umuti wananiranye gutogwa. Uku niko abantu batonda. Aha rero mubona baba barindiriye bisi, ariko none kugira ngo izo bisi zizoboneke hoho nazo nyene murumva yuko ziba zakenye amazutu. Ibi bintu rero murabona yuko bitaboneka neza. Ibi bintu n'abanyamahanga bo kwipfuza kuza mu gihugu c'u Burundi murabona yuko bamaze kubona amasanamu nkamwe naya ntibaba bakihiyumvisemwo. Nuko rero hari ikintu gitangaje giheruka kuba. Murazi yuko mu minsi iheze mu gisagara ca Bujumbura ari wo mugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu c'u Burundi hari haje abashitsi bavuye mu bihugu bigize umuryango wa Komeza. Ubwa mbere hatanguye inama y'abashikiranganje n'abashikiranganje ba mbere. Ivyo bikorwa bikaba vyuguruwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Abari mw'iyo nama barashoboye kubona ingene ubuzima mu Burundi bumeze, ingene bigoye kwiyunguruza, ingene bigoye kuronka igitoro, ingene bigoye kuronka isukari, amazutu ni kibazo. Rero umwe muri abo bari baje mu nama idasanzwe yishira hamwe Komeza, umutegetsi wo muri Kenya yaragize ati ebagabo ibintu nabonye mu gihugu kimwe ntavyo noshobora kuvugira ngaha kabisa. Atera aba namwe igihugu kidafise igitoro, igihugu kidafise amazutu, igihugu kidafise isukari, igihugu kwiyunguruza vyabaye paralize. Zuri kama tutafanya vile. Na tumekuwa tukitembea. Juzi tumekuwa pahali, sitaki kutaja mataifa.
Kubadilisha uchumi wa nchi sio kitu rahisi. Tumekuwa kwa nchi hawana mafuta, hawana petroli, public transport ime collapse. Ati guhindura canke kuduza ubutunzi bw'igihugu si coroshe. Ati hirya yejo canke vuba cane twari mu gihugu ntashimye kuvuga izina, ntibagira igitoro, ntibagira essence, ntibagira mazutu, ivyo kunguruza byarabaye ingoma. Ate bagabo twebwe abakenya twicunge kugira ngo ntituzomere nk'ico gihugu. Tumeona mataifa bara la Afrika saa hizi watoto milioni 100 hawaendi shule. Hajya mu Kirundi baca umugani ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo, kandi ngo umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Ibi bintu murumva yuko biteye isoni. Igihugu c'u Burundi gisigaye arakangaratete. Igihugu c'u Burundi gisigaye ari akamenyo. Igihugu c'u Burundi gisigaye ari agatukisha. Umugabo ati, umugabo rero aravuga ati raba namwe, igitoro ntaco bafise, amazutu ntayo bafise, yashize hamwe n'igitoro, ukwiyunguruza vyarapfuye canke ukwiyunguruza vyaraparanganye, ubu ivyo ntibigishoboka. Murabona namwe yuko ivyo yavuze atari umwanguho, atagashinyaguro karimwo, yavuze ukuri kwigendera ngaho. None bagabo atari bimwe vy'urupfu n'impfane, ahari uwovuga ngo yavuze nabi. Avuze ngo hari igihugu twarimwo, igihugu duherukamwo, ngo sinshimye kukivuga izina. Yaheruka he? Heruka mu Burundi. Niho hari inama, niho hariko harabera inama ya komesa. Ivyo bibazo yavuze ni bande babifise? Ni twebwe. Ubuhoho vyarenze urugero, nkuno musi vyabuze gose. Ubu abanyagihugu ababishoboye basubiye kuja kugura igitoro hariya mu Nyamitanga. Iki gitoro naco ni kimwe kiba kivuye muri Kongo. Basubiye hamwe bita kwa Mugira neza. Aha rero i Bujumbura kimwe bita ikibuni, no kuvuga ngo ni rijya cupa rya kinju rijamwo iritiro n'inusu. Iryo litiro n'inusu barigura 30,000. Aho naho nyene tuvuga gose, kuko uvuze gose ukavuga ivy'igitoro baca bagufata bakagupfunga. Ibido y'igitoro nayo y'amalitiro 200 igugwa 300. No kuvuga ngo kivuye muri Kongo, ibido y'amalitiro 200 igugwa 200. Ishitse mu Cibitoke ibido igugwa 250. Uca mwumva yuko ishitsi Bujumbura igugwa 300. Naho nyene ntuvuga kuko uvuze kuri kurondera igitoro baca bihorera ntawe ukirangira. Abarundi rero muri rusangi baratuntuye. Aho rero baritega imodokari bakazihebura, bagaca bafata amatagisi, baca bagira ico bita canga. Itagisi yagiramwe abantu 5 igacigiramwe abantu 10. Nukuvuga ngo aho bari kugira 2,000 muri bus baca hagira 600 muri tagisi. Aho ngo abantu bava ngaho muri parikingi bagenda baridoga bimyoza kurinda bazoshike iyo bagiye. Si gitoro gusa rero kitaboneka, sizi ingorane zo kwiyunguruza gusa ziriho, isukari ntayiriho. Kuvaho bayikuriye ku 3,500 bakayuriza ku 8,000. Mwarumvise yuko baciye bayishira ku 6,000. Ubu naho urondera iyo guhubuyi umwana ntayupfa wararonse kwico giciro c'6,000.
inzoga za BURUNDI zasubiye kuba umuzi wibuye. Abazidandaza bahora bazironka 5 mu ndwi, ariko ubu basigaye bazironka rimwe gusa. Ziriko zija hehe? Ngo ziriko zija muri Kongo. Kubera iki? Kugira ngo baronke amadolari. Abadandaza inzoga ngo ubwanwa buza bwarafutse umunwa. Idolare murazi iyo rigeze. Idolare ubu rigeze ku bihumbi 7,700 mu gihe uritwaye kurigurisha. Mugabo mu gihe uri kurarigura wewe urigura ibihumbi 8. Reka mbendageza ngaha sinovuga vyose muri kino cigwa, nzobaha liste y'ibifungurwa canke y'ibinyobwa canke ibindi bintu vyankenerwa murabe ingene vyaduze. Akantu rero nagomba ndangirize ko sinakandi nakagakurikira. Abategetsi co kimwe n'abantu begereye ubutegetsi. Aha ndavuga abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Barakunze kuvuga yuko ibintu bimeze neza. Barakunze kuvuga yuko uvuze ibintu bitameze neza uri kuratuka Burundi bakakwita inyanka Burundi, none abantu b'Imana. Ibi bintu umushikiranganje wo muri Kenya yavuze, ntimubona yuko vyose ari byo, ahubwo mbere hari n'ivyo yibagiye. Ubu hari umuntu yoharira ko abarundi batari mu kangaratete. Nivyo wobiharira, ariko ni hamwe nyene ubu uriko urakingira inyungu zawe bwite canke inyungu z'umugambwe. Mwiyumvire ibintu biramutse bibonwa n'abanyamahanga, abashitsi, mbega ababibayemwo nabo ku munsi, abanyagihugu, abarundi muri rusange, bobo babibona gute? Babibona ku rugero rungana gute? Nimba abanyamahanga bageze aho babibona ku rugo rugero. Abarundi rero tuvuga yuko baza bariyakiye, nuko bigora indongozi zo muri CNDD-FDD. Muri CNDD-FDD kirazira gutanga imihoho. Si benshi bamaze kubikora, ariko iyo ibintu biramutse bishika kuri urwego, ibintu biba vyageze kure cane. Era ku ntwaro ya cami, mu gihe igihugu cagira ivyago, igihugu kigaterwa n'ikigoyi, igihugu kigaterwa n'ibindi bintu bibi cane, umwami ico gihe yari hubuki. Ubu nivyo nta wo kwihubuki, mugabo ibintu iyo warondeye inyishu zikabura, iyo wagerageje bikanka, ivyiza nk'abantu b'abashinga ntahe ko bavuga bati nukuri vyaratunaniye. Banyagihugu, barundi kazi, rondera abandi bantu nabo baze bagerageze turabe, twebwe vyaratunaniye. Ico gihe ndazi neza yuko abarundi bokenguruka. Ariko kandi ivyo bitabaye, biragoye kumva ukuntu abantu vyagoye gutorera inyishu ibibazo biriho, ko bobandanya bizigitirira ku butegetsi ngo babandanye barongora igihugu. Murumva yuko kabisa ivyo bintu bitoba biryoshe na gatoya. Nivyo harababona yuko igihugu c'u Burundi kigeze ku ntambwe ishimishije mu vy'iterambere, ariko abandi nabo bakabona yuko igihugu c'u Burundi kigeramiwe. Niburi mu gihe badashoboye gutanga imihoho, bogerageza bakugurura urubuga rwa politiki, hagahiganwa abantu bose bavyifuza, abo abanyagihugu bahisemwo bagatorwa kugira ngo batore inyishu z'ibibazo bibahanamiye.
ubwa mbere mwarumvise ibyavuzwe hariya mu gihugu ca Zambia bavuze bati Uburundi bwabashiriye uburozi. Ubu naho murumva ivyo bavuze abo muri Kenya bagize bati igihugu kitagira karubira, igihugu kitagira kwiyunguruza kwabaye paralize, ati ico gihugu kiragowe gose, ico gihugu kiramerewe nabi, turabe neza ntizizohave tuba nk'ico gihugu. Murumva yuko ibintu bigeze kurere cyane abantu b'Imana. Rero abantu bariko baradutwara bari bakwiye gutanga imihoho canke naho bagategura amatora ajamwo bose, amatora yitabwa na bose. Nonega abantu b'Imana, kuri vya bintu abanyagihugu baheruka kugira ya myifata abanyagihugu baheruka kwerekana yuko utaja kwiyandikisha, ntimubona ico bivako? Bagira bati kwiyandikisha no kutiyandikisha bigaruka hahandi nyene, kutemera ingorane ziriho, kutemera ibibazo bikomeye Uburundi bufise. Ico nico gituma n'inyishu zitaboneka, kuko nta muganga ashobora gutora inyishu canke kuvura ikibazo atabona, ntivyoshoboka. Rero abari ku butegetsi vyobagora, mbere vyohava bitanashoboka ko boshobora gukemura canke gutora umuti w'ibibazo batabona. Vuga nti badashobora gutanga imihoho, vyari vyiza ko hategurwa amatora meza, amatora adakumira, amatora arimwo abakandida bose bavyipfuza, hanyuma abanyagihugu bakabagomwa canke naho bakababwira bati nimuje ku ruhande. Ico conyene nico gishobora gukiza Uburundi. Ico kugira ngo tugishikeko vyovana n'ukuntu twaciye bugufi tukicara hamwe, hanyuma ibibazo vyose bihanze Uburundi tukabiganirako, kuko ibi biriko biraba biracaba canke bishobora kubandanya mu gihe abari ku butegetsi batagize n'akigoro na gatoya ko kwicisha bugufi, mu gihe bagumye badadaza, mu gihe bagumye bakomantaza imitima yabo, ntibadaduke, ntibave kwizima, ivyononekara bizoguma vyononekara, vyigwize kw'inshuro zibiri, zitatu na zine, kandi biriko biva ku gapati gusa. Ivyononekara bati ntivyononekare, bati sikizima twebwe twibereye ku butegetsi, ico dufungura cose turagifungura, ico imitima yacu igomba turakironka, isukari kenye twebwe turayironka, essence kenye twebwe batwuzuriza amareservoir. Bati none aha mwumva twotanga imihoho gutega wampaye inka? Nivyo biragoye ko bokwikura amata mu kanwa, ariko ubushinga ntahe, ubuntu, ukwiyumvira ku bandi, uguharira n'ibindi vyinshi, ivyo ahanini nivyo vyotuma igihugu c'u Burundi cogorora. Abarundi bararushe, sinzi ko mwebwe mubibona, abarundi baratuntuye, ayo mamodokari bariko barayagiramwo, bagaca mu mabarabara yuzuye ibinogo, baridoga bakimyoza. Ariko none kubera iki ivyo bishika? Kubera iki abantu bogira kabonge nkako? Kubera iki abantu bogira intuntu nk'iyo bikanka yuko batabagwa? Twizere yuko abategetsi b'igihugu c'u Burundi izi mpanuro bagiye kuzifata nkama kugira ngo bagire ico bahinduye, kuko atagihindutse zizoba ari ingorane, igihugu kizoba kiriko kiragwa mu kaga. Reka rero twibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.